fashe rero kano kanya bwa mbere na mbere mbanze ndabifurize noheli nziza. Noheli nziza. Birahimbaye kubona uno munsi duhimbaje noheli, twese turi mu mahoro, turi mu mutekano, turi mu kanyamuneza. Kw'izina rero rya leta y'Uburundi, inzego z'Uburundi n'abenegihugu, twagomba twese twifatanye tunezerwa uyu munsi mukuru uhambaye cyane mu buzima bwacu. Uyu munsi ku bwacu turemeza neza ko ari umunsi w'ubumwe n'urukundo mu muryango w'isi yose, kuko umukama wacu Yesu Kristo ukuvuka kwiwe niko kwazanye ugucungurwa kwacu, niko kwazanye ubumwe bw'isi, kuko kubera we n'abapagani baciye baba mu bana b'Imana. Turahimbaza cyane. Nashaka gufata kano kanya nkengurukire mwebwe bihebeye Imana, mwebwe mumenyesha Imana mu bantu, kuko ugende muguma muturemesha cyane cyane muduhanura kugira ngo tube abantu b'ubuntu, tube abantu b'umutima, abantu bunze ubumwe. Uyu munsi ni ikimenyetso cy'ubumwe, cy'urukundo. None natwe turifuza ko ngaha mu gihugu cyacu twogira ubumwe n'urukundo. Turifuza yuko inzego z'igihugu, leta y'Uburundi yokungira ubumwe abarundi. Kubona rero leta yarihaye utuzina tw'ubuhizi, kavuga iki akazina k'ubuvyeyi, akazina k'ubukozi, nuko tuba twifuza yuko indongozi z'igihugu ziba koko abavyeyi b'abenegihugu. Tuba twifuza ko habonetse indongozi, haba habonetse umuvyeyi akunda abenegihugu. None turakenguruka cyane, Eklezia Gatolika irakunda kuza nayo iraduhamagarira kugira uwo mutima w'ubuvyeyi, umwe wese akumva ko ari umutima w'urukundo, akunda bene wabo. Turahimbawe rero kuno munsi tubona yuko ubumwe mu Barundi buriko buraza, bwari bwaratosekaye. Turabona neza yuko twese duhanurana dushaka kubona ibyiza mu Burundi. Turahimbawe rero, nagomba gufata akanya nkengurukire cyane cyane umuvyeyi wacu arakunda kuduhamagarira ubumwe mu muryango w'Abarundi, gusubiza hamwe. None turabidukengurukiye cyane nyerecyubahiro musenyeri wacu. Uyu munsi rero utubera akaryo ko gushyira ku mutima, koko ku muzirikanyi izi mpanuro duhabwa n'abavyeyi. Twame mu bumwe, twame mu rukundo, umwe aho yotsitara uwundi amuhanure. Erega n'ubwo udahanurwa navyo nyene ni bibi. Umuntu aratsitara mugabo ikibisukugwa ikibi no guherayo. None rero uyu munsi utwigisha dutangure n'imiburiburu no munsi, tugire umutima w'ubuntu kugira ngo tuze turahanurana twese tuje mu nzira y'Imana. None rero nagize igigumbagumba cyinshi kora turi kumwe namwe, nagira rero mperaheze subira kubifuriza noheli nziza mu miryango yanyu, mu gihugu cyose ndetse no ku isi yose. Abarundi iyo bava bakagera bagire akanyamuneza kuri uyu munsi umukiza yatuvukiye. Murakoze cyane, Imana ibaheze.